isi yacu biboneka ko itagitanga umwimbu ushemeye kubera yatitutse cyane. None ifumbire ibereye yofasha kuyisubiza kanovera yo bimeze gute? Umurimyi we yokora gute kugira ngo yimbure neza? Naha umuhinga akaba n'umushakashatsi muri za kaminuza aratanga inyishu kuri ivyo bibazo. Isi nziza ni organomineral. Kivuga yuko ifumbire nyakuri nziza itegerezwa kuzana iyo ifumbire y'imborera amase n'ivyunyunyu bifatanye. Mu bisanzwe hari ivyunyunyu biva mu mase n'ibiva mu rubuye. Aya mase iwacu kugira ngo umuntu ayakorere neza, dukurikije ivyigwa vyerekanye ingene ameze, kandi ntameze saya marundi gusa, na mase yaho hose mu bihugu hagati ya tropiki, ahantu hagwa imvura nyinshi cyane. Bavyita ko amasura arimwo umururazi mwinshi cyane, bazita les sols tropicaux acides. Ikintu ca mbere na mbere nukubanza kuvura uwo mururazi w'isi. Rero ikintu ca mbere nuguhera gushira mwishwaga kugabanya umururazi w'isi. Ica kabiri gikomeye nugushiramwe amase akorike. Amase ni yayandi atuma haba imiheha, amazi akamanuka kaduga, imizi ikoroherwa, imiyaga ikamanuka kugira ngo ibinyabuzima bironke impwemu. Ikigira kabiri nivyo bibiri hakaca hazanga ahangiriza gusasira ikaza gukora aho hantu hamaze gutunganwa mu vyerekeye ingene amazi atembera, ingene oxygen itembera, ingene imizi yisanzura, n'ingene amazi aba hari. Ivyo rero nivyo bibiri bikuru harimo kazananga. Mu ntumbero yo kuronka umwimbu ushimishije, umurimyi ategerezwa gukoresha ifumbire ikwiye kandi ibereye. Aha mu Burundi rero hasanzwe hari uruganda ruhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu, aho leta y'u Burundi yorohereza abarimyi bakayironka ku giciro kitavuna ariyo bakoresha mu gufumbira imirima yabo. Naho biruko hari abavuga ko iyo fumbire bahingura idatanga umwimbu ukwiye, na cane cane ku gitegwa c'umuceri. Ivyo kenshi na kenshi bikavugwa mu kiyaya c'imbo, aho umuntu aribaza ko vyo bari ivyo canke atari ivyo. Umuhinga arafise ico abivugako. Igitegwa ico arico cose, ari umuceri, ari ibigori, ari ibiraya, ari ibindi, ubihaye ivyunyunyu bikwiye, biva mu mangre mvaruganda, biva mu masi ishoboye kuronka yakwiye, ntibitandukanye. Rero sinumva ingene umuceri woyiha iyo fumbire ya fomi ibiharuro bikwiye bizwi, umenga ni 75 30 30 NPK, ubiharuye ukabishiramwo bizogenda gute yuko gitegwa kida, kuko nditora ikomeye. Rero nugushiramwo iyikwiye nta kindi. Je rero mvuga nti hakenewe inyigisho ikwiye yuko mubwira ati igitegwa vyaraharuwe, igitegwa c'umuceri canke ikindi gikeneye ivyunyunyu iki niki ku rugero runtu. Rero ndakwera ingene wo bikora ukoresheje kumwe wahora ukora, uronka vya vyunyunyu kurya nyene. Kandi ico no bizeza ndababwira, igitegwa ntikivuga ngo yazote yavuye muri fertilisation organomineral canke engrais mvaruganda, ntandukanye. Igikomeye yihe ibikwiye. Iyi fumbire rero igize imisi ikoreshwa ngaha, akantu yongeyeko nuko izana ivyo vyunyunyu bitatu twari tumenyereye, ikongerako calcium na magnesium. Nshishijemo gato calcium na magnesium ni nkishwagara riza gukuramwo wa mururazi wakwiragiye isi, bikongeramwo na soufre. Ndabaza iyi fumbire nshasha iriko irakoreshwa ivyunyunyu birimwo, ivyo tuzi byanditse kuri rya mifuko igurishwa ni 5. Urumva hariho bibiri vyongeye ku vyo twara dukoresha, ni azote, phosphore, potassium, NPK tuvuge, hama calcium na magnesium. Nivyo tuzi, nivyo vyanditswe. Mugabo narabajije nti ndaba murabi birimwo bijane mu vyiga mu laboratoire, amwe marabatura iwacu nashobora kubitora ko biragoye, uteza kugira ivyuma bikomeye. Barabirungika basanga harimwo zinc iba yakangaye 6, basanga harimwo cuivre iba yakangaye 7, basanga harimwo molybdene iba yakangaye 8, basanga hariho soufre iba yakangaye 9. Ivyunyunyu 9 biza muri ifumbiro nshasha ugeranije namwe bitatu vya mbere. Kandi umenye ivyo bitatu naho bizana utazanye ivyo bindi vyongereza ntiwimbura. Urumva hari intambwe nini iteye.
nanavuze narabwiye abantu mbe none erega ni mwabona ivyo biharuro mu mase yanyu biguma biboneka neza biri stable niko no bivuga vyandikeko urumva iyo ntambwe rero niyo mu bisanzwe ihangiro nuko igiterwa kironga ivyunyunyu 13 kugira ngo aya masi yacu aduga gere ku rugero rwa kera dusubirize vya vyunyunyu vyatwagwa n'ingukura dusubirize vya vyunyunyu vyamanuka mu kuzimu bitashobora kuduga dutezwa kuzana ivyunyunyu bindi tukabishikana ku rugero tuvuge aho isi yari imeze neza muri iki gihe cacu ubuhinga bwiza bwiyumviwe neza bushingiye kugena isi imeze nukuvanga amase nukuvanga ivyunyunyu mvaruganda niyo bita fertilisation organominerale kuko urugero rw'ivyunyunyu ruhare muri ivyo vyarabonetse wozora nayo makarata ivyo bicabwa vyazo biravyerekana utegezwe kugarukana ivyo vyunyunyu hamukazanana nayo masi ukaca usubira kurema yasi nkuko Imana yayiremye nkayo mase umva yaragiye atwawe n'inkukura nuko yagarukana mu gifaransa tucita fertilisation régénératrice gusubiza uko isi yari imeze canke fertilisation reconstitutive